Il a sa sonnerie particulière dans ton téléphone. Quand ça sonne comme ça, tu sais que ça, c'est chéri qui appelle. C'est le boss. C'est ton Seigneur qui appelle. Tu ne fais pas attendre au téléphone. Ah, lui là, attends. Continue pas, il va rappeler après. Non, c'est un manque de respect. Ton mari appelle, tu dis, je te rappelle, hein, j'ai mon mari qui m'appelle. Tu coupes. Il a ses couverts spéciaux, il a son verre, il a des plats qu'on ne sert que quand il est là. C'est spécial, c'est un roi. Quand il rentre à la maison, il sait que tu le traites. Personne ne boit dans ce verre. Même les enfants savent que ça, c'est le verre de papa. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu gihe ukunda umugabo wawe uramusereva, uramufasha. Ico ni igikorwa cawe nta kubwiriza. Utegerezwa kumufasha muri utwo tuntu akeneye. Umugabo wawe ntutegerezwa kumufata nk'abandi bantu bose, utegerezwa kumufata mu buryo special. Kumufasha muri byose, kumuha ikibanza ca mbere. Muri telefone yawe ategerezwa kugira soneri yiwe yisangije. Mu gihe isonye ukamenya uti uyu ni sheri ampamagaye. Uti uyu ni boss ampamagaye kweri. N'umwami wawe ahamagaye. Muriko muravugana n'uyundi muntu ukumva la telefonye, ntureke ngo yisonere iheze ngo araza gutelefona hanyuma. Uko kuba ari ukutamwubaha. Iyo muriko muravugana n'umuntu kuri telefone, umugabo wawe agahamagara, bwira uwo muntu uti umugabo wanje arampamagaye, reka ndamwitabe, ndasubira kuguhamagara handi hato. Nibaza ko n'abagore bokoma amashi, si abagabo gusa bokoma amashi. Utuntu twiwe twose utegerezwa kutugira special. Ategerezwa kugira ikirahuri ciwe. Hariho pla zo gusereva utegerezwa gukoresha mu gihe ari ngaho. N'ibintu bidasanzwe n'umwami utegerezwa kubikora gushika yaho mu gihe atashe yumva yuko agiye ibwami nyene. Ibi rero ntaho bihuriye n'amahera. Hari abavuga ngo ibi byose n'amahera. Oya, ko igikombe ciwe cogira ibara rindi, ivyo ntibisaba amahera. Kubona gifise irindi ibara gusa, ako n'akantu special. Nta muntu n'umwe abwirizwa gukoresha ikirahuri ciwe. N'abana abazi bati iki ni kirahuri ca papa. Hagize uwihenda akagifata uramubwira uti urihenze, ico ni igikombe ca papa. Umwana utegerezwa kumwigisha kiri muto uti ibintu vya papa nta kubikoresha uko ariko kose. Iyo umwubaha ugerageza kurondera ico akunda, ugerageza gukurikirana ivyo ariko arakora ingene biriko biragenda, ibintu vyiwe bipange ku rutonde. Avuye ku kazi yarushe, ikirata akagita hariya, amashesheti akayata hariya, ntuvuge ngo raba ibintu uriko uragira ngo nawe uragira ivyo. Oya, ivyo nibisanzwe, uri ngaho kugira ngo umufashe. Ufata ya masogisi aho yayataye ukayashira ku rutonde. Avuye ku kazi yarushe, abigize kabiri gatatu akaguma ubona uyatora ukayapanga. Mu kwezi ntabakibigira, aragira ati umukunzi wanje n'ukuri ndamuha akazi kenshi. Nukuvuga ngo uramwubaha cane gushika yaho urukundo ruca rugwira muri we. Yuko iyo umwubashe urukundo nawe ruca rugwira muri we. Biba bikwiye ko ahari afatwa nk'umwami. Atashe akamenya ati ubu n'ubwami bwanje ntwara. Naho yoba yahuye n'ibibazo bingana gute iyo yari bamugoye mu buryo ubucanke buriya, atashiwe mugabo akamenya yuko ari umwami. Mu gihe umufatuko aranezerwa no gutaha mbere ashika kare. Iyo adafatwa nk'uku mu gihe ari ukazaguma araba amasaha, atahubwo ni mumpa kandi kazi kugira ngo abaraguma ngaho, kubera baziko imuhira ashikira mu ngorane gusa. Nukumenya kumwakira mu gihe avuye kure canke mu gihe yaronse intsinzi. Ibi jewe naravyigishije abana banje b'abakobwa. Akarorero, umugabo wanje yari muri programme nini, nivyo bikorwa arakora cyane, ndabona yuko afise yangaje manini. Yanje nkaguma ndabiraba ngahezagirwa. Njambwira abakobwa banje, ndabwira n'abandi muhira nti uno musi papa tumusasira tapi rouge, turamugurira amashugwe. Tapi rouge ngaho ku butike canke muri supermarché ntigugwa menshi. Tuhave wiyumvira ngo tapi rouge izoca ku wundi muntu akomeye, urashobora kuyigura umugabo wawe akayicako.
twaramusasiye tapi rouge kandi ibyo ntabyo yari yiteze. Atashe turamubwira duti twishimye cyane, ntitwari kumwe nawe ariko twakurikiranye ibyo wari kurakora byose, byatunezereye cyane. Mwiyumvire namwe umugabo atashe avuye mu byo yarimwo, n'ibintu biba biryoshe cyane. Nawe wo kumva yuko hariho ekipi gushigikiye, ni ukuvuga ngo ibyo uri kurakora umuryango urabishigikiye, umuryango urabyishimiye. Icyo rero ni icubahiro umuteye iteka. Sara umugore wa Abrahamu niwe dufatira ko urufatiro. Tuvuga yuko turi abakobwa n'abahungu ba Abrahamu. Mbega none Sara yita umugabo wiwe gute? Yamwita umwami wiwe. Kubera iki muriko murategura mariage cyangwa muri mu bihe vya mariage mwitana amazina meza? Buki bwanje, munezero wanje, n'ibindi byinshi. Kubera muba muri ugo rukundo bandaniriza ngaho nyene, ivyo ntibihere. Vuga uti mukunzi wanje, ntumuhamagare mwizina ngo naka. Ivyo rero utegerezwa kubigumana uko nyene mu mutima. Hari abavuga ngo tiwero souffre de ma vie, nke ati uri mpemu y'ubuzima bwanje. Bandanye ivyatura uko nyene nta ngorane. Uko wubaha umugabo wawe cyane, uko umuha icubahiro kinini, niko nawe urukundo ruzogwira muri we. Bwiza bwanje, sabwe sheri, ni gute umugore yokwakira umugabo wiwe atashe imuhira? Umugabo atashe umugore wiwe amutegerera ku muryango, akamuramutsa, akamwakira twazanye, akamwambura ikoti, akamwambura ibirato, akamwambura amasogisi, agaca mubaza utubazo tw'ingene ibikorwa vyagenze, agaca muzana ikirahuri c'amazi canke ikirahuri ca jus, ugaca umusaba kuja muri dushe kubera aba yagize ibikorwa vyinshi, abafise n'umuruho. Ugaca umusaba yuko yoza agafungura kandi mukaba muri kumwe ku meza mutera udukuru. Reka ngarukirize ngaha, nta bintu byinshi mfise mvuga, ariko igituma dutanga bino vyigwa nuko iyo mu ngo hari amahoro, iyo ababanyi babanye neza no mu gihugu bigenda neza. Ariko iyo mu ngo hamira intambara no mu gihugu ibintu bigenda nabi. Umugabo yaraye ashwana n'umugore canke yazindutse ku kazi ashwanye n'umugore, uwo muntu ugiye kumwitura ngo agutunganirize, vya biranduzi vyose, ryashavu ryose ari gusukako. Murumva yuko mu gihe ingo nyinshi zibayeho nabi bigira ingaruka mbi ku gihugu, ariko mu gihe ingo zibayeho neza, zibayeho mu mahoro, zibayeho mu mwumvikano, no mu gihugu haba umwumvikano, haba amahoro, haba iterambere. Twizere rero ko mwebwe mwese mwubatse, na mwebwe mwese mwifuza kubaka, muronse inyigisho y'urufatiro izobafasha kumenya gutunganya neza ingo zanyu. Uno munsi tuvuze ku kuntu umugore yofata umugabo wiwe, yomwereka icubahiro, hanyuma tuzovuga ku kuntu umugabo yokunda umugore wiwe. Aka kantu murumva yuko gakomeye, uko wubaha umugabo cyane niko nawe urukundo ruba rwinshi cyane muri we. Ni ukuvuga ngo utubaha umugabo na rwa rukundo ntaho ruheza ngo ruve. Aka kantu rero mugafate nkama, umugabo kumutwaye niko amera, umuha icubahiro kimubereye, iwe ukamufata nk'umwami, nawe aguha urukundo extraordinaire. Ni byiza ko abavyeyi canke abadamu bigisha ibintu nk'ibi abakobwa babo. Iyo warezwe n'abantu bakundana, iyo umukobwa yarezwe n'abantu bakundana, abantu bubahana, abantu biyubashe, abantu b'inyankamugayo,
n'uwo mwana canke uwo mukobwa aba afise mwene izo ngeso nyene. Iyo umwigeme yakuze abona iwabo abavyeyi bafatana nk'uko twerekanye, nawe yifuza ko iyo azoja kubaka canke yagiye kubaka azofatwa nk'uko nyene. Kandi yakuze abona iwabo bakubitana igipfunsi, agumana ubwoba ko niyo yagiye ibipfunsi bizohava vyaduka. Ni ukuvuga ngo aba yarabaye vagisine, ni ukuvuga yuko umubiri wiwe uba warabimenyereye. Tugerageze rero tubere itara abana bacu, abakobwa bacu, abahungu bacu. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire rya sango ry'itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu ko ariho tuzokwerekana forumire y'ukuntu twova mu bibazo biduhanamiye.